dushikiye Burundi aho hariho ibindi bihugu byariko birashaka kugwanya igihugu cy'u Burundi. Rero twarashoboye kubonana n'umukuru w'igihugu turaganira ibijanye n'imigenderanire y'ibihugu byacu aho igeze, hanyuma turashobora kubona ko kare twahora dukorana vya kivandimwe gusa tutaragira amasezerano aboneka, ariko tuba twaciye dusinyiranira amasezerano abiri, amasezerano yo gufashanya mu bijanye n'iterambere n'amasezerano yo kugira urunani mu vya politike n'imigenderanire kuguma turiko turakorana. Mu bisanzwe mvuze ntitwara dukorana kivandimwe kuko murazi yuko kako ataje ku butegetsi maze kwicisha abarundi twatanguye mu bintu bitaja ntibize, yaje ku butegetsi kugira ngo igihugu agiteze imbere, mugabo ntiyaje ku butegetsi kugira ngo aze ajana abarundi ku macuniro. Ibyo bintu birateye isoni. Ababyeyi nibave hasi, abakenyezi nibave hasi, bange ko abagabo babo baherera mu ngwano itabaraba. Uburundi nta ngwano burimwo, baremera bagasonza bakagorwa, mugabo bakemera bagatekereza bakaguma ngaho bazi ko kumbura Imana izote bikabibuka. Mugabo kubona abana babo abagabo babo bariko bikigwa muri Kongo mu bintu bitabaraba, n'ibindi abarundi bose babwirizwa guhagurukira kugira bakiza abarundi, kuko abo basoda bagenda ku mategeko. Murazi amategeko y'igisoda aragoye, baragira bati nitwanga baratwica. Murazi ko mu minsi yahera bafashe abasoda babyanse bakabahonereza mu Rusizi, bakabica bakabatera mu Rusizi, abasoda 30 bose bakabahonera. Uyu munsi rero abasoda ntibubahuka kwanga kuko bagira bati twokwicwa. Rero abarundi ni twebwe tubwirizwa kuva hasi tukanka ibyo Ndayishimiye ariko arakora byo guhonya abana bacu, abahungu bacu, abagabo bacu, basaza bacu, kubahonereza mu ntambara itaturaba. M23 ni ya Kongo, mugabo ntacihuriyeko n'Uburundi. Nico gituma abarundi bose banyumva bogira icyo babivugako, bakerekana Ndayishimiye ko ariko agira amafuti, kandi ayo mafuti nta murundi yayamutumye. Murakoze. Hewega barundi kazi ndagize yambu. Iyi ni message muhawe n'umuvandimwe w'umurundi. mbese ivyo nariko ndavugaga muhanye Kamuhanye yewe uyu nguyu kwagira ngo ni wowe muhanye, icyo muhanye ntabwo nzi icyo bisobanuye. Gusa nyine ni nk'umuvandimwe. Okay, so ikintu kiriho rero ndashaka kugira ngo mwumve iki kintu tumekinga ibintu clear uyu munsi. Reka dusase inzobe. Reka dusase inzobe uyu munsi tube clear. Kanda kanko kanimiti makerobe. Sankumiti ngaho gato urakoze cyane. So reka tumekinga ibintu clear. Ibi bintu nta mpamvu yo kutabivuga cyangwa kubinyira uruhande. Ibi ni ibintu byateguwe, abantu bagomba kubimenya. Uyu murundi yabisobanuye neza. Leta y'u Burundi cyangwa igisoda cy'uyu munsi na leta iriho ifite ideology cyangwa ifite ideology mbi, urukumva ya tribalisme cyangwa y'abagenocide nk'uko umurundi mukanya bidusobanuriye. So kohereza ingabo muri Kongo, umugabo n'umugambi wo gushyira ibyo bakoreye abanyamurenge mu gatumba bo kugeza aya masaha nabo bafite imbaraga, bafite power,
ntekereza ko bafite umugambi wo gukora ibirenze ibyo, ariko reka tubabwire ko ntabwo bizabahira. M23 n'akasamutwe barabasoroma mu magara, muzasubira i Burundi mudafite ibirato mu maguru. So gahunda nuko imeze. Ubu twafata ijambo tugasangira ijambo. Uyu murundi ikintu ababwiye ati liste barabaguye muri Rusizi mwarabatoragura, hariya abana bo mu misozi miremire intare za umva ni kunyama ntabwo bajya bahusha. So you are welcome Barundi, ni muzi. Mushobora kwibaza impamvu ingabo za Kongo kugeza aya masaha zakwepye zigatinya intambara, ikaba iri kurwana n'abawege barabapfumaguye, murabibona bahita bakwepa, mwarabyitegereje n'amaso yanyu. Haza wazarendo, ingabo za Kongo zikina biroko, nuvuga ngo tipa arabizi we ubwe. So none mutekereza ko amafaranga abazungu bananiwe kurya Abarundi muzayarya? Ntabwo bikunda. Azaribwa n'abana banyu, abagore banyara abapfakazi. You are welcome. Ntabwo mushobora kuza, ntabwo bikunda ko umwana umaze imyaka 29 yangara nta adafite yasubira. Abarundi mufitiye musubira ni Bujumbura mu migi yanyu. Bari abana bamaze imyaka bazasubira mu makambi niyo bangarira, ntabwo bafitiye basubira, bari kurwanira iwabo. Nta muntu urwana n'umuntu, nta muntu ujirwana n'umwana uri gutaha iwabo. Ntibikunda, ntabwo bikunda. Ntabwo bikunda, ntabwo arwana n'umuntu uri kurwanira kugira ngo abone aho arambika umusaya. So Barundi rero reka tubabwire ikintu kimwe. Ntabwo tubabwira ngo mubireke kuko ntabwo mufite izo mbaraga abantu muri hano muri space. Ikintu tubabwira ni kimwe. Ndakoresha ijambo ry'umugabo w'umunyamerika yakoresheje, ni umujenerali. If you choose to come in that fight, ukaza muri Kongo kurwana, turagupromising ikintu kimwe. Umukobwa wawe n'umwana n'umuhungu wawe bazarerwa n'undi mubyeyi. Ndabwira umusirikare waje hariya, iyo ni promises tubahaye. Niba muje hariya turabizeza ikintu kimwe, abana musize inyuma bazarerwa n'abandi babyeyi. Iyo niyo realite, niko kuri. Naho kubabwira ngo nimuze, turabakira muze. Gisegeta arabahereza amabuye, Gisegeta arababesha ko azabahereza imyaka, uyu mugabo azayarya. Basirikare namwe muri kohereza abana banyu, abana babo abakobwa n'abahungu babo bazarerwa n'abandi babyeyi batari basi. So reka ntange ijambo. Ikintu twabwira kimwe, Abarundi bo ntabwo ari ubwa mbere tugiye kwesurana namwe, nimuze. Ubwo takwa cyamutema kuni twakomeza tukaganira. Mwatangiye kubona ibya mbere my friend, kugira ngo umuntu nka majoro ufata igisirikare cya guverinoma bagira umupfumagura nk'uyu nguyu, bamutobeye kuva ku mutwe, baramanuka inda barayimena, baramanuka amapumbu barayamena. Mugene muri amasasu ukuntu bayamushyizemo, bamurasa ku murongo, baramutondagira. So nimubazane, barabatondagira i Burundi. Ubwo hazaba indi generation. Twakomeza mugafata ijambo. Godfather, akantu gato cyane nashaka kuvuga. Hari umuntu kare ni maximum in minute. Hari umuntu kare wavuze avuga ko leta y'u Burundi yohereje abasirikari bayo yavuganye na Tshisekedi bakaja hariya muri Sud Kivu, ngo none bakaba bacunze neza abanyamurenge. Ariko ntekereza ko ibyo bintu yavuze atari byo, kuko ntabwo numva ko abakongomani b'abanyamurenge bagira umutekano babuhawe n'Abarundi muri Kongo. So ntekereza ko afite iyindi ide ashaka kuvuga, ariko ibintu yavuze ntabwo ari byo. Umuntu wabyumvise, sinzi ko mwabyumvise kare, yagira icyo avugaho apre. Hanyuma kandi hari abantu yabeshye. Umuntu witwa Nzabampema jamais été muri FDD, ni umuntu wo muri FNL par Pehutu. We rero ngo yavuze umuntu ko ari ahantu ngo ari mu kindi gihugu, yabeshaga. Uwo muntu n'umwasaya kuva kera muri za 70 ni umwasaya, jamais été muri leta y'u Burundi. So ntabwo ari muri FDD, ni mu FNL. Aho kana ashaka kugakosora. Hano harimo Abarundi ngira ngo nabo bamfasha in case n'abandi beshye. Oya nibyo, ariko urumva burya CNDD yabyawe na FNL. Ni nkuko twovuga ko FDLR yabyawe na FAR. Donc okay, urakoze cyane urabikiriye. Oya sivyo, Murundi CNDD FDD ntiyabyawe na FNL. hewe C'est deux choses différentes. Oya reka mumwumvirize. Nibyo nta murundi uzamura akaboko, ndakurahe Senayi, nta murundi kazi, nta murundi none ko duba marire hari hepfo niba ariko bimeze. Ngaho reka tumwumve. Oya ariko iyo bigeze nkanga biri festive ku kiganiro cyawe ujye wihangana. Ngaho no komeza. Njewe mumbabarire sinamutse kumanika akaboko, niko nabonye n'abandi batakamanitse, ubwo ndamanika nyuma.
nari mvuze nti CNDD ntabwo yavyara na FNL, navuze ngo CNDD yavyara na Frodeo, nta kindi nari ngiye kuvugaho. urakoze cyane. Turaza kumenya icyo twamenya. Sendede ni yiri ku butegetsi ubu. Ni CNDD. Sendede na ni ntuza. Niyo ntuza. Sibo bari mu nyishyamba umunsi bicaga abanyamurenge mu Gatumba. Oya, en fait, bishwe na FNL. hari transition. FNL itandukaniye he na n'iyingiri ku butegetsi munsobanurire. N'abakuze baravuga na bombi ni bamwe bose. Ni bene mugabo En fait, FNL Parpehutu ni umugambwe wa mbere wa opposition ya Iprona dans les années 80 wa muri kera. kuvuga ngo icyo uko ndi kubyumva ni nka Alire na FDLR. Alire niyo bose ni bamwe. Mugabo bari icyo bita rero dur, nuvuga ngo Parpehutu bavugira abahutu gusa, nabyo vuga ngo bakavugira ngo abarundi basubirane oya abahutu gusa. Rero Ndada yafashe ubutegetsi yivanga nabo kugira ashobora gutsinda 93 atsinze Ndada yamwishe, niho rero uwari genocide Ndada. Oya mugabo kugira atsinde haba amajwi yaba FNL atsinze. Ministre wiwe yitwa Nyangoma aja gucreya CNDD FDD. Ayicreye juste après bareka tuvuye umukobwa. Aha, ayicreye juste après CNDD pas FDD, CNDD. Oya ivyo ndiko ndabwira vya CNDD, uwo kuvuga Nyangoma no musa CNDD muga CNDD FDD iyo ijya yazutse inyuma y'uwitwa Jean Bosco dans les années 2000 igihe bamuhiritse. Nivyo kuravuga sinzi umuntu aje kubivicishamo. Ariko uko CNDD après babaye Kiroberi muga FNL gumaho bo bakaja mu misozi hejuru muga FNL kaja impande y'Ibujumbura aho bita ngo mu Marirare. Niko rero kugira ivyo bijya byo kujangoreza ko darusha nk'izo zabaye mu Rwanda uko twe zabaye abuti nuko ubutegetsi babuha CNDD. Iyo rero gihe bica abanyamurenge 2004 mu Burundi hari transition naho yatwabona Frodebu witwa Domitien Ndayizeye, ariko bitwa na FNL yo kwa Gatogwasa. Yaranarize nyawayo ari FNL ntabwo umuntu nabari kuvuga ntabwo my friend, iyo umuntu ari kuvuga ntabwo njya nkora ngo umuntu amuvugiremo. No, do not. Ari FNL niyo umva nkubwiye Godfather, ce qui m'intéresse sincèrement ujya kumenya histoire yo muri region, kamenya ati bimeze n'ucu umenya nivyo niyo mpamvu ndiko ndababwira nti vomye ko berekana abo bantu kuko berekanye abantu bafashe reba ho hejuru kuri dashboard. Reba hejuru kuri dashboard, uyu ni umurundi ndaje ngumwirondoro. Reba ho hejuru kuri dashboard singuwo yambaye ntabyo nase kino comprendre byo ndikunda kubwira jewe. Duhaye mateka ndashaka yamanuke uze uyahuze nabanga bari ku butegetsi wore muri kujya nakunda kubwira nti FNL kugira ngo bayemere inyuma igihe bisha abanyamurenge mu Gatumba. FNL ntabwo yari bwaje kunegosia dans 2006 2007 niyo yaza barekura intwaro, ariko babobiza gukuraho iryo jambo Parpehutu bavuga ngo ashireho FNL gusa. Haro n'abavyanse bavuga ngo ntibishoboka ngo wikindi ibintu byinshi, ariko bihera bavyemeye bakura ku iyo Parpehutu. Niho Agatogwasa hora wumva bamuretse akinjira mu gihugu ayinjiza abasoda bakeya ntiyazanye na CNDD nta basoda benshi yari ifise burya. Yafasha abantu haje bagiye kunegosia ifata abahutu benshi bari mu vyaro barabinjiza vite fait hama barabademobiliza. Niyo mpamvu nyene ibibazo by'i Burundi biri un peu compliqué. Hama FNL baranjira mu ntwaro nta nico babahaye agota bamuhaye ngo gutwara INSS ni assurance nka Sokari sinzi ko menga mu Sokari menga mu Rwanda ndavyibuka nabo baranishwe. Urumva ariko FNL mu kwicwaho abo ba FNL bivuga ngo bishwe entre nibo bimaraniye bakiciranira. Abandi toya umwe akavuga ati reka mfate rya pouvoir undi bakicanira. Nuko nyuma reka tugaruke noneho mutuzane mutugeze aho nkuru nziza yagiye mu ishyamba ajyanye uwuhe mutwe yari kumwe na nkuru nziza yagiye mu ishyamba 95 95 agera mu ishyamba ntiyagiye mu ishyamba ya CNDD yagiye ari mu FNL Parpehutu. Kandi icyo umenya nuko nkuru nziza nyina we n'umututsi kazi 100% se wiwe n'umuhutu. Umuganwa biratandukanye. Abaganwa n'abatutsi bitandukanye muze tusobanurira. Umuganwa n'umuntu famille royale
ntacyo bivuze ivyo n'abatutsi n'abareko birakivuze Burundi birakivuze oya kukivuga ariko nto tugira difference hari kukivuga umuganwa nyine cyangwa nuko ari umuganwa oya ibintu ni côté classe ariko ibintu byo uvuga ngo ivyo uvuga iki aho biri reka ndavyemera ariko ngiye kubuganwa aho canja muri bya bivuga ngo abanyarwanda ubwoko bw'abanyarwanda abaganwa niko canda bibona jewe aho biri naho bihuriye aho biri ni kubera ko ntari dukomeze n'iby'abanyamurenge n'abatutsi ntabwo ikibazo kigiye kuba kuri nyina ntabwo tugiye tuve ku bwoko bwose n'ibyo ebana uko nasema uko nasema mu tubikamvanga kandeka ko ihangane uri kugira ngo abantu navyemeye s'il te plaît uri kudistabinga abantu ihangane ndabyumva ni byiza kumata ariko uri gukabya kabisa uri ku exagera ce n'est pas bien noneho umva tugende ntabwo cyo kigiye kuba mama tugende umuganwa muze turaza kudusobanuza umuganwa ahantu hari different y'abaganwa n'andi mako yandi komeza nkuru nziza akora umutwe awita gute yinjiye muri FNL ntabwo yatangure muri CNDD FNL parme hutu no parme hutu parpe hutu okay nukuvuga ngo we inyungu ze zari kuba hutu gusa nibyo yinjiyemo burya ni wari umugambi uri dio okay mureke tugende gake aha komeza ariko nyuma apparemment ngo yarababwiye borosha ibintu gake baranka ntibamwumviza bakadi bakanamwagiza bambye ati wowe ntabwo uri umuhutu ijana kwijana uravanze ubwo uri mu esprit abuyoya cyangwa uri n'ibiki naho aravamwo aja muri CNDD FDD yo kwa banyangoma nabo ba Jean Bosco ariko rero nyuma nyine akafata intera akaza abahuza abashaka kwicana bagahuzanya nuko bamwita ngo numuhuza niyo yo kugira consensus avuga ati eka ariwe dushira imbere aduserukira niko kuza akaja gusinya amasezerano yarusha n'abadomisi n'ababuyoya bakaza yo reza ko darusha ikababuti bagata Demetru agahita aza kuba ministre wa bonne gouvernance nico yaje kwambera aza kuba mu Burundi nyuma rero 2005 haba les élections aratsinda amaboko hejuru aratsinda nayo makuru rero nyuma ivyo uvuga gutyo bya 2005 après 2005 niho habaye ikibazo kuko urumva 2005 niba twe dufite icyo kintu reza ko darusha bivanye n'akahise ku Burundi biri sur base ya ethnique okay so uretse gato iriya parme hutu ihuriye he n'ubutegetsi uriho uyu munsi mu Burundi ikibazo gihari no munsi ikibazo gihari no munsi mu Burundi ivyo vuga ngo parme hutu ngo porona cyangwa ubu bashira ibintu bibiri imbere yevre ke mu Burundi ibintu by'ubwoko bihari ninda uravuze no ngo bigenda gute ikintu bashyira imbere ni kihe ni ibintu bibiri n'ubwoko ninda uko nuko bisobanura amahera uretse gato no igituma mvuze ngo ninda ibibazo nshaka kubaza bikagenda bidufasha kumva ibi bintu kuko nanjye ibyo bintu ndashaka ariko Rwanda rwejo mureke soze oya bareke ariko suranyibagiwe bareke ndakwereka ntabwo ndi bumanure yewe igituma ndiko ndavuga gutya muraza peut-être nza ko ntaruranye igituma numvise imvugo bwa mbere kuri navuga ibyo nubiko biraba ibi byo kuvuga ngo bashira imbere ubwo bwoko mu Burundi kuva ikintu cyiswe 2010 hatangwe kwinubana Barundi kandi ibyo bintu byari bihari même pendant la guerre civile franchement nta kubona kwinubana kwa moko kwari guhari byabaye grave vers 2010 kubera iki kuko batavuga ngo agatogwasi wa muperme hutu yabaye populaire énormément mu Burundi yaba hutu yaba batusi abantu bose batakumva bavuga ati ubu tugiye gukora ku muntu cy'umuntu adutuze imbere ariwe dufata rero agatogwasa 2010 baranka ko yitoza kwa president Nkurunziza arafata ubutegetsi 2015 geze baramubwira ati rero deuxième manda ni manda zibiri nukuvuga gucuvaho Nkurunziza avuga ati jewe imanda ya mbere ntabwo ari abanyagihugu bantowe rero consensus yo muri parlement yantoye jewe ni manda ya kabiri ngiye gukora 2015 bihara abantu bagira manifestation bya bintu by'ubwoko bitabigaruka biza bishusha baravuga ngo ni babatutsi bashaka gufata ubutegetsi ucuvuga kiribaho ndese ko yabaye kuri Nkurunziza kandi yabarungitse Kongo urumva
batangura gufata abantu 2014 babajana aho muza Rusizi hari wa mama yaje kuvuga yitwa Roza uwo mukecuru yitwa Roza yaje kuvuga iyo audio atangwa kuvuga bajana mu Rusizi hano mu Rukoko bavuga ngo ubunya babatutse shaka kutujya ibyo batukuze 1993 batakumara nico kibazo n'ikintu cyiswe propaganda kandi bagasaba no ata nukuvuga ngo bari abasirikare bavuga bapfuye 30 n'abatutsi oya ivyo ntabyo ego nivyo oya je mvuze ivyo ntabyo nzi kuko ivyo byabaye récemment ntabwo n'abatutsi nibyo okay ayizi komeza ikibazo rero gihari 2015 aho burya mu Rwanda haba genza abantu benshi cyane zamahama bahunze igisoda bagize ikintu bisango desertion bagahunga igisoda kuko babobrije akora ibintu bakavyanga canke bakanabikeka bavuga ati wowe umututsi uri mu ex-fab n'igisoda cakera cyo kuri Morona cyo kuri Buyoya bacita refab barahunga baragenda rero ikibazo no musaba abasirikare mu Burundi bafite uyu muntu yitwa Kandakondo yabivuze ntabwo bafise ico cyo vuga ngo ndasi ikintu kandi mu gisirikare byose niko bimeze n'amategeko peut-être babarungika muri Congo batavyemeye ariko n'amategeko kandi kibabaje niyo mpamvu ngo byiza ugiwo ivyo byo ngo babafashe ni ibintu byiza namba byabaye nibaberekane barundi bara bavuga ngo byo si byo barundi baba bashira imbere inda bakavuga ati bagashinda imbere zabo batimbira abarundi bene wao kuntu baba bagobirwa bicwa babibone bumva bavuga ikirundi cette fois ukuri kuja haba tuvuga ati ya ntwara ya CNDD-FDD ikudutwara kunukunuko naho akaja ibintu byo kuvuga ngo bako ngo baranegosia kuko n'ubuse abantu bavuze ngo bakora negosia ngo M23 ngo ntiyerekana abo basirikare bo Burundi aho hantu nindazo yungutse ni leta y'igihugu y'u Burundi kizo bacungutse abarundi ntabwo bazo bavyungutiyemwo nabana baba ko barapfa urumva M23 ntacungombye guzo yungutsemwo kuko nubundi ikwigwara n'abantu na bene wabo urumva jewe je préfère kubekana abo bantu nico gihe abantu barabahakana bavuga ati kuko uzorubera no ngakuri tutabirobeje bakana bavuga ati ibintu sibyo ngirirwa mutubeshira kubereka cyo bazango ibintu vyamoko M23 n'abatutsi bivuga ko Burundi twe turi ku ntwara y'abahutu bla 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 ibintu nk'ibyo cette fois c'est babusi ibintu bya ari ivyo biba yerekane umwese acamenya position namwe avuga ati turi muri Congo hari abagenda ku nguvu canke kubera amategeko hari abapfa kumva ngo majoro w'umurundi yapfiriye Congo sikintu coroshe sikintu ki simple gutyo cyo kuvuga gusa ngo abarundi bari muri Congo no dukeneye fact nje byashimisha nije ndavuga murakoze urakoze cyane tugiye kugenda gake ariko se wakwihanganya wa muntu we tugiye kugenda gake ndaguha ijambo ariko uri umurundi ntaribi abarundi ndabaha ijambo yewe ndaguha ijambo mu Rundi ariko mujye mumaza mwihanganishe umuryango uriya mu majoro wagize gutya atararya amafaranga yakuye muri Somalia yarazi ngo ni nozi yategeza ko mu veterari ya Shababu reka biratandukanye urumva ntabwo ariko bimeze ibyo bintu ntabwo my friend M23 iri totale na Shababu yakubise wengena barahunga so mwihanganisha umuryango w'ura musirikare upfuye atari amafaranga avuye mu butumwa bw'akazi muri Somalia bahise bamuhereza muri Congo bahise bamusurama mu magara mu mwihanganisha hanyuma afata ijambo Godfather ndabaramukije mwese ndabahaye mwiriwe canke turamutsa kandi mwaduteye uzuro n'urukundo dufitiye mwaduteye dore mwakomeza je sinde mu babateye kuko ndavyiyamiriza kandi ndabigwanya biriya okay uyu mu ex-fab yapfuye ndamwihanganishije ubwa mbere na mbere kuko ndazi afise n'umugore akiri muto umu ex-fab ushatse gusobanura iki ko tuzi ko ari muri CNDD niba ari ntuzi mu ex-fab hariho abitwa ba ex-PMPA abahoze muri CNDD-FDD hanyuma abitwa ba ex-fab nabo bacanze igisirikare bahoze mu gisirikare cya kera uyu rero bamwita Majoro Ernest Gashirahamwe yahora muri 37e promotion
Doris Cam ex Fabe original ni original do Muyinga uyu ntuzenya ava ahantu biti Muyinga hafi ya Tanzania. Ego. Gufata rero umuntu yarakiri muto nk'uku yarakirongora ubuzima butanguye kuryoha agiye kujya amafaranga y'igihugu yasangire n'umuryango yubaka umuryango. Ego. Akagwa ku rugamba Utararengoka nk'uku. guha ubutumwa ndamufite n'abandi bariyo mubabwire ko abana babo bazarerwa n'abandi bantu batari komeza. Jewe mu bisanzwe Godfather kuba mfashe ijambo sinotanga message nk'iyo ahubwo je kubganje message numva notanga. Message kubganje numva notanga ikomeye kubariyo si ahubwo nobabwira ati mwarahenzwe mukwiye kumenya umwonga uhuma n'udahuma M23 wase yo kwisukirako. Oya gasubiremo gasubiremo. Ngiza nti ubutumwa nobaha Ego. nobabwira ati n'abariyo bari bakwiye kumenya umwonga n'udahuma kandi nkunda kujya yari yubuki bw'ifunderi bumumena amatama. Komeza. Ibyo ndabivuze kubera yuko M23 icyo bariko bagwanira uburenganzira bwabo bakagwanira na kazoza kabo cyangwa ahazaza habo. Uwo muntu rero ni bimwe bavuga mu gifaransa ngo kinariye no risque. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Ntushobora gufata umuntu uzi ko ari agwanira uburenganzira bwo kubaho n'uburenganzira bw'ejo hazaza we uze kuba umwaka wibaze yuko bizakorohera. Biragoye nta na gato. Rero hari ikintu nshaka kugaruka ko kandi gikomeye. Uranyumva Godfather? Turakumva. Takumburiye kurakomeza. Ego, hari ikintu nshaka kuvuga kandi gikomeye. Ibi bintu nagerageje kukurikirana iyi space kandi many times ndakurikirana space za Godfather ziri very important. Avuga ku bintu bikomeye cyane. Uno munsi ndasi ijambo nk'umurundi ngira ico mvuga. Hariho mushiki wanje ngaha Lorene yavuze l'histoire du CNDD-FDD, aravuga origine ya Parpehutu. Harabamye bayita ngo ni Parmehutu c'est Parpehutu. Iyo FNL yavuye vyose ivyo yavuze l'historique niyo. Ariko inge ngaruke ku kintu gikomeye nowadays. Ndayishimiye ibintu ariko arakora. Haraho umenga abantu yabashize mu gifungu canke yabashize mu mwijima w'icuraburindi, kuko abavuga ibintu bose bariko baravuga baca hejuru. Umushiki wacu yavuze ibintu vya 2010 yari plan yitwa Safisha. Harishwa abantu benshi, abiciwe Muyinga kwa rukwerimina aba FNL siritu n'aba MST ndabigaruka ko cyane. Ariko ibi bintu nkuko bamwe babivuga ntibavyinjire en profondeur, iri niho nyabwoko rikomeye cyane. Uti gute? Mu 2015 igihe habari manifestation contre le troisième mandat de Nkurunziza, hari ibintu bakoze kandi ndayishimiye nawe yari mu bategetsi bari bakomeye kuko yatwara umugambwe buryo umuntu atwara umugambwe abakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Hariho ukuntu bashira imbere abo ba ex-fabe bagenzi buyu yapfuye gashira hamwe kugira bapfe bishwe na bene wabo muri plan d'elimination de Tutsi niko bayitwa. Kuko mu nyuma hariho uwitwa Reverian ari nawe utwara umugambwe cyangwa ishaka canke parti politique au pouvoir CNDD-FDD yabatumye. Donc reka tuze turakoresha CNDD-FDD kuko uvuze CNDD uvuze ikindi. CNDD niyo kwa Nyangoma. Ego CNDD niyo kwa Nyangoma cyangwa ego CNDD-FDD niyitwara, ariko itangura yatanguye yitwa CNDD-FDD
binjira mu ishamba 94 rero wavuze ngo ni 95 musanzwe yatanguye 94 après la crise de 93 mu nyumiza kuba CNDD-FDD ariyo itwara uno munsi. Rero CNDD-FDD mu bisanzwe hariho plan atari nziza ngiye kubivuga muri make kugira n'abandi bafata ijambo. Kuba ugashira hamwe yapfuye agapfira hariya yagiye muri iyi plan genocidaire nta gitangaje, ariko impamvu navuze ko abariyo bari bakwiye kumenya umwonga uhuma n'udahuma c'est parce que ugashira hamwe yapfuye ntiyo kabaye yapfuye kuko inda ndende ihumira ingikica na kokizi bariko babaha amafaranga à la place y'aba mercenaires bahembwa ibihumbi 20 na bingahe un individu mensuellement. Aba barabamanura babaha 5 kandi n'amafaranga menshi ku barundi par mois. Ariko ico nzi cyo nuko batazoyajya, ntayo bazojya kuko bazohonerayo. Rero iyi plan ihari impamvu ngiye kwivuga ko n'impamvu ndayishimiye yabikoze mu gihugu cy'Uburundi kubishura $5,000. Ego iyo nkuru yacicikanye yaje kandi genda ndisiri ko ari ivyo babishura $5,000 oriyo ke abandi babishura mu $20,000. Oui, ni ku kwezi. Oui, par mois. Par mois. Nanze ko baca mu ariko ngenzi ko hari amakuru arimo kuvuga ko noneho aba FDD aribo barimo kwishyura abasirikare b'Abarundi ngo babahinzira banabajya imbere abaribo babakiriyaringira. Abaki bariko barishura FDLR irimo gutanga irahereza abasirikare b'Abarundi abafuta 20 akabaha amafaranga bavuga ati mufatiye ibihumbi 3 by'amadolari bakagenda akaba bujya kumukiriyaringira imbere. babongeye abaye 5 barabakiriyaringira kubera Rwanda yuko rw'ejo wituvanga reka twumve umva barimo aba FDLR no reka nze aduhe view ye nawe uraza kuduha iyawe nkuko uyizi s'il te plaît. Komeza Murundi Rwanda rwe ihangane uraza kuduha amakuru ufite uraduheza information ufite twagiye mushinga ntahe Unmute your mic. Duga kwijambo muvandi. Ouvrez le micro. Comme dit France. Allô, monsieur? Okay, ndayuguruye muranyumva? Urikumva cyane gose. Ego ivyo rero vya salaire sivyo nitayeko. Reka nababwira ico nitayeko kandi nyamukuru. Ndayishimiye guhera ku ntwaro ya nkuru nziza harabaye ikintu cyo kuvuga ujye clearing uvije ko ari president. Oui, harabaye ikwa nkuru nziza kuvuga ikintu bita elimination des Tutsi gica mu bugongoshwa sinzi ko mumbi cyari cyo mu ntamatama. Urabitubwira tubisobanukirwa ubugongoshwa ntabwo tubuzi. Okay, ubugongoshwa ni barabihisha. Yego babihisha mwibanga. Ntabwo tuzi ko ubugongoshwa bwitwa ibanga n'ubugongoshwa mu Kirundi. Murambabarira ndahava nza ndakoresha ikirundi cyinshi. Nta kibazo. Aravyumva bugi kinyamurenge cegereye ikirundi gusumba ikinyarwanda. Komeza. No mu Kirundi baravuga mwibanga. Okay, twagiye. Alizi. Ivyo bimaze kubaho vyagiye kuboneka nkuru nziza agiye kwitoza ikiringo ca gatatu canke troisième manda canke first term yiwe yo gutwara igihugu. Niho havuye yamvugo yo kubamesa. Iguhera nk'ifu y'imijira ngo tuzobamesa abo bamesa muraje mu bumve kuko n'urukurikirane rw'ibintu ko vyagenze. Intumva. Intumva. Hari ivyo tumva. No, komeza. Nani Patrick murekesha. Bimaze kubuko rero. Bimaze kubuko loro di troisième manda mu madora manifestation hari ikintu cyabaye barungika abapolisi mu makartier amwe ayo bita ngo bariya n'abatutsi bagumutse dare quartier tutsi. Donc I mean Kanyosha, Jabe, Nyakabiga, Ngagara, Mutakura, Cibitoke. Bababwira ati genda habaye ikintu bita systeme kola
koranike bavuga ati genda mu bice mu bamare muharonke ibibanza mwe mudafise ibibanza mu abapolisi. Ico kibazo kiraza kimaze kuhava haza irindi jambo ryitwa ngo umwungu wa Rwaruyuzi. Umwungu wa Rwaruyuzi vyasigura iki? Ngo umututsi babice babamare. Ivyo bimaze kuhava rero birakomera gushikaho bica Adolphe, baravuga ngo baraduhekuye, barica uwitwa Darius Tikarabaye, mu nyuma barica Nkurunziza. Mu nyuma rero ikintu cyahabaye kuko ndiko ndagenda nca ku masonga canke nca hejuru kugira n'abandi bafata ijambo. Ivyo vyose ikingarukana kuri Ndayishimiye. Nkurunziza yari yavuze ati nzobazanira ubusa nanje. Niwe Ndayishimiye avuga azozana. Aranavuga ati Ndayishimiye nawe yamwita ngo ni sogo. Nuno musa amwita sogo. Sogo bisigura sokuru. Uyu munsi rero tuvugana. Ndayishimiye ko avuga ko yaje ari umuntu mwiza. Ndayishimiye ko yaje avuga ko ashaka ko abarundi banywana, abarundi basubiza hamwe. Kuki imvugo no munsi twumva zamye ziyamiriza abatutsi zo kubamara kuko ataziteye ivyasi. Kuko Ndayishimiye atashize ahabona tureka ivy'akahise ka kera. Iyicwa ry'abanyamurenge ryabaye ryagirizanya Rwasa na Pasteri wari umuvugizi wa FNL avyiyemerera, kandi tuzi ko vyari bishigikiwe na leta kuko leta taco ibivuga ko gushika uno munsi.